babone yuko bababone ukoberwa Slay Queen n'umu artiste bose ni kwa kundi abandi bazangwe donc nshatse kuvuga muri ya genre y'ukuntu usanga umuntu twese dufise turatandukanye jewe sinaje nk'umu bad girl nk'uko abandi babikorego babikora neza kandi ndabapressure mugabo mwese singombwa ngo nanje ncemba ubu ntegiza kuzana nanje mfise ka speciality kiwanje nisangije mugataka ange kandi bategerezwa kunyiga ko vyanka vyakunda. Of course, my name is Amipro, the MC, the electricity. Hii ni Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo uwa mbere kuzara kurikirana ibikorwa vyose dushira kuri Amipro Show257. Nkuko muriko muratubona uno munsi twagarutse n'inguvu zishasha aho turi kumwe n'umuririmbyikazi w'umurundi abikora neza muri kino gihe amazi iminsi ariko arakora indirimbo zikundwa n'abatari bake ndetse no mu bihugu bibanyi bakaba bakenguruka akazi kuno muririmbyikazi Esther Nish. Karibu sana. Asante sana. Meze neza. Yego ndashimye. Ubwa mbere ndaryohewe gukorana nawe ni rya mbere dushoboye gukorana kuri Amipro Show ariko tumaze gukorana ibiganiro byinshi. Cyane kandi nari ngwaye ko dukorana kuri TV. Yes, mbere yuko kumbure dutangura nibazo naguteguriye gatoyi gusa kuri Kavorivori kuko nimwe mu ndirimbo novuga yuko muri kino gihe igezweho nshobora kuvuga yuko ku ndirimbo zimaze gusohoka ni indirimbo ikira vyifatamwo neza. Ndabishima uko biko biragenda kose nkashimira namwe muma mukora mushiramo tuguvugira ngo ibintu bigende neza intambwe vraiment Kavorivori igeze ko novuga ko ishimishije. Wari witeze yuko intambwe ino ndirimbo igeze ko ariyo izoba iriko uno munsi? Bon, sinenda byiteze kubera bivanye n'izi mponde bajene bacu kino gihe baharaye ibintu byo kudunda kwa navuga ati mbasha sirika mugabo nkora akantu numva yuko kari ku mutima wanje nanje manze kwanza niryohere kwanza kuko maze igihe ndyohera abandi muga nanje ntariryohera kumbe nje nsanga sije gusa ngomba kwiryohera hari abandi benshi bari banyotewe nyote yari yarabishe. Idea yo kwandika indirimbo Kavorivori yaje gute gushobora gukora video tubona Esther Nish afise imbanyi mu nyuma tukabona Esther Nish yibarutse tukabona n'umwana wiwe ivyo bintu byaje gute inde muntu yashoye kuguha iyo idea ga Esther? Bon, idea yaranjemwo idea yabanjiranzamwo imaze igihe kirekire yo gahunda yanjemwo mfise imbanyi yanje ya mbere umwana wanje wa mbere ndandika verse ya mbere numva nyene nta suite mfise ndandika naka refrain ndashiraho nkiyumvira none verse ya kabiri nje gukora indirimbo ntagira verse ya kabiri no candicara ndavuga ati reka mbe ndaposhije nyene ngira ngo bizoze. Mwana wanje wambaye akuje imyaka 3 indirimbo yari ikibitse ngo ngiye gutwara rero inda ya kabiri canumva rero candibuka ko hari indirimbo nari mfise nari narakomporeje ikibondo nari ndayanditse kubwo umwana wanje candaronka rero inspiration ciraza namaze nk'isomene uko njyamye mwijoro niyumvira kuko navuga ati nkeneye kwandika ikirundi kigaragara kandi gisukuye cya kirundi buri muntu wese ndandika ndavuga ati kamfate rero urako harimo amajambo akomakomeye iyo insiguro zo mu kirundi ndandika nyine ndavuga ati rero ngira nkora iyo gahunda rero ico biza gutyo onye cyane numva no yiherahetse gushiramwo muri video umwana wawe wa mbere gushiramwo Esther Nish amafoto agaragaza yuko yibungenze vyo ubihinsiguriya kintu cya mbere urabona ko amajambo yigize ni indirimbo kwanza yo kwishimira ikibondo cyane no kugihayagiza kwa ukagihoza ibiki mujya mwana wa mbere wanje ntiyari kubura muri video kuko projet y'iyo ndirimbo yatanguriye kuri we nyene kandi murabona yuko jewe sinari kureka nanje kwijamwo ngo nuko ngo nibungenze kwa ego hari abakobwa benshi ba artiste iyo bibungenze umengo ni gitera soni kubabo ni benshi cyane mugabo je numva ndi fier de moi-même kuba no sori iyo ndirimbo meze uko mw'ivyo bihe mwana ko Kavorivori yasohotse burya hasigaye 2 semaines ko mvyara muga numva nyene ndi strong kuko numva kuhaje yuko nokora iyo ndirimbo kandi ko indarigeza aho je nanifuza yuko yoba ingana muri video donc byose wari umupango ego video irasohotse audio irasohotse yakiriwe neza mu bantu vyaguhaye icigwa icahega Esther Nish kuba warashoye kuririmba indirimbo wiririmbiye ubwo nko kwabivuze wiryohera ariko iza gushikira mu abantu barayikunda gusumba uko wari uvyiteze. Nagiye gusanga abantu tudakwiye gusa ngo kubera ko naka ngo akora ngo ibingurika nanje nca nkora ibingu binyene
ngo naka ngo akora ngo banga ngo nanje cyenye nje muri banga ngo akora ngo za night club ego nsangwe ndazikora sinozi akana kandi ndazikora kandi ndazikunda cyane gose mugabo mpora nifatigiye nkiyumvira ku karanga ku Burundi mbega kwera iki tuja cyane abajene bakino gihe bamenye ziyasana n'imvye bamenye zirimba abantu babakukuruke nibiki ngaraga ati kwera iki natwe bajene togarukira karanga turirimba ibintu bijanye n'imico yacu muya ndimba rimwe impanuro nyinshi zihanura abavyeyi zigahanura bon kubavye akantu gato kwanza akantu gato kuri kavorivori ndirimbe bo vango kavorivori waneye iteka ryo guheka nk'abandi imana yakumpaye icoma tugahura nopfukama nkayisenga hora murima w'isangi dusangiye n'Imana hora munyinya w'ingara ugama umwe abavyeyi kera na camucanzo icanzo gicumugongo none nca mwirembo kubwawe kavorivori twagiye gato gusa kavorivori waneye iteka ryo guheka nk'abandi imana yakumpaye icoma tugahura nopfukama nkayisenga Yes nuko uyo ni Esther Nish umwanditsi w'indirimbo Kavorivori umwanditsi w'indirimbo nyinshi zakunzwe harimo indirimbo yise Huruma ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Esther Nish w'imyaka 2 iheze na Esther Nish wubu batandukaniye he? Bon baratandukanye cyane kubera ko hari gihe umuntu plus que imyaka igenda ije imbere niko umuntu agenda arabona agenda ariga agenda araraba ati ibintu burya bintu no bikora gutya bikagenda gutya bivanye na nivo maze kugerako nkaca mpinyanyuriramo kano kantu niho top kuko je ubusingira ubwoba bwo gukora ikintu ngo mvuge ngo abantu ngo baza gucakira gute mba ndisiri na jewe nyene bavuga ati jewe ndisiri ko ntashobora kudeseva abafana biwanje nkagikora uko kandi imana zose ngira nuko nabo tuba duhuje ivyumviro kandi ikintu ndagisohora mu gihe cyaco nkuko iyo kurikira tetegeza kuza kamera misani zutegeza guhindura kandi kantu kaca donc guma mvanga monde zibiri nkaja muri club nkagaruka kandi nkaja hehe nkagaruka mu karanga mu mico ndanga karanga ibintu genre tuma turi hose urumwe mu baririmbikazi babigeme novuga yuko bamaze imyaka itari mike muri music kuko urinze umara imyaka 2 uri mu kintu nuko uba warihanganye ibintu byinshi iyo niyo abantu benshi bazi mugabo siyo maze yo gusa nivyo ndiko ndavuga rero ngarutse nyuma gato ku muziki w'u Burundi biragoye kubona umwigeme ashobora kumara imyaka 2 irenga ari mu muziki. Esther Nish nijye yabanga yakoresheje kugira ngo uno musa ashobore kumara iyo myaka ni gute wakoze kugira ngo bishobore gukundira mu gihe abandi bibagora? Bo kintu cyambere nyene no kwihangana cyambere muri byose utitaye ku majambo abantu bavuga bana ko twitwa amazina menshi urukoza soni biki nyeruzi iki uyu unye yabaye ndaya kwagiye mu mwuga biraheze oruke bibagira ko nakazi nk'ibindi kandi kuririmba no gukora uburaya ntaho bisani ego simvuze ko hari abantu bazanywe ni buri muntu afise intego yiwe hari abazanywe no kugurisha gasura kugira ngo babone yuko bababone uko begwa Slay Queen n'umu artiste bose ni kwa kundi abandi bazanywe donc nshatse kuvuga muri ya genre y'ukuntu usanga umuntu twese dufise turatandukanye jewe sinaje nk'umu bad girl nkuko abandi babikorego babikora neza kandi ndabapressure mugabo mwese singombwa ngo nanje ncemba ubu ntegiza kuzana nje mfise ka speciality kiwanje nisangije mugataka ange kandi bategerezwa kunyiga ko vyanka vyakunda rero cyambere no kwihangana ukugara amatwi bakwita indaya bakwita iki mugabo ravuga ati nije nzi gahunda yanzanye muri iyi game ya ugaca ufunga amatwi ukavuga ati reka rero nkore ndabe amaherezo kandi ikindi naco ibintu vy'ibiyayura mutwe navyo biri mu bintu bikunda kwica umuziki w'ababigeme mu Burundi ugasanga harabigeme ntaguciriyemo bo babanwa ibiyayura mutwe no munsi ya mugabo urumva umuntu ntiyo bamenya bose mugabo ndazi ko barahari kubinywa si bibi mugabo kurenza hariho ibintu usanga biba birengeje ku muntu w'umukobwa bitanga amazina mabi murabizi namwe tutagiye kure cyane y'akaranga umuntu nyene urashobora kuduza gakeya nyene ukaryohera ubuzima mugabo
kila kitu na muda wake. Yes, uyo ni Esther Nish aragerageza gutanga impanuro zitandukanye ku bigeme b'abarundi kazi uno munsi bari muri career ya music yo Burundi. Esther, mu kintu cyose umuntu yamahura n'ibintu byinshi, urahura n'ibintu bibi, ugahura n'ibintu byiza, biramaze gushika ugahura n'abantu bakubwira amajambo gushikaho umunsi umwe uvuga ati why not je ntuhagarika umuziki nka Esther Nish nimba ndiko ndahura n'ibi ibintu ushobora kuba warahuye navyo bituma wiyumvira guhagarika umuziki byo bari vya Ego, au début, bon, c'était année 2015. C'est 2015, oui. So indirimbo ndabibona umenga. Cyane cyane amakomantere abantu badati usanga umukanje je ndakunda igituma je ntashobora gucika intege. Ndakunda umuntu ambwiza ukuru kambwira ati ego unyapresse ucumbwira niba ufise notion mu bya musique canke ubona ari kintu wokosora ukakimbwira ukambwira ati ewana wewe burya rero wabikoze neza mugabo rero ibi bintu wavyishe wabigize nabi kabisa nta kigenda je muri mwanya ego simvuze ngo sindeha kurakara kuko ndi umuntu mugabo namara kwiyenerva gatoye nkica nicara nkiyumva ati ariko kweri umuntu ikintu yavuze nico naho umuntu yakinegrije mugabo urabona ko hariho umuntu ubibwira kajaga ati mina heba byote ndadepoje jewe c'est fini mugabo suko ahubwo murakubwiye cya wicara rero urabe ati burya rero naho nishofye ibintu byari binecessaire. Yes, nubwo nishofye ibi bintu n'ukuri byari bikenewe byari biri necessaire. Esther, ukuvyara kwawe uno munsi hari ico bishobora kuba byarakwiciye mu muziki wawe? Nta na bimwe abantu baravuga cyane bakavuga byinshi umusani ntavyara nabivuze kare sinje nka babandi jenje nka Nish ntibivuze ngo kubera ndumusani nzoca mpagarika kuba kugwanje canke mpagarike kurera ibibondo vyanje canke mpagarike gaho nimba narifise gahunda yo kuzovyara abana babiri nkaheda canke batatu barenga noca ndazihagarika kubera umuziki mbega kurera abana nimba ata gahunda vyo babinyicira y'umuziki no bibuzwa niki si tunaza mtoto anakomalia pale unafuzara matala unatia pale itaraziko zirakura jo nzoba Nishi waka agendera ku nkoni hazo hari abandi banishi banje nasize hajya bazonserukira rero mba numva je ntaco bintwaye kuko ntibimbuza gukora nguma ndi ku kivi nkuko bandi bantu bose babikora bandi bubatse kandi nabo badakora umwuga wo kurimba mbwafise indi myuga bakora bavuga ngo oni navyara cyane ngo bica bimbuza uko nyene bavyumviye umuganga arakora ubuganga bwe kandi afise umwanya mutonya wo kwicara muhira mugani kibuza ko hatunganya ivy'urugo nikore n'umu artiste byari ukiye komera na sura yangu kama ni yakuzeheka itazeka gatusi kune siku naho ntobavyara abo bana imyaka ninyegezwa. Yes, imyaka ninyegezwa ari gusaza nzosaza kuko nihonja siyomva uno munsi Esther Nish nivyo yabicurarangisho azi kuvuza bon ndazi kuvuza acoustique kuko niyo nsimana kuriyeko piano guitar basse ndagerageza ngacisha ko nakabattery gake ngacisha ko nakabattery gake. Esther Nish no munsi ukora umuziki umeze gute umuziki watandukaniye n'umuziki w'abandi? Ikibazo ciza cyane je nibaza yuko kubganje ntaje nk'abandi naje nka Esther Nish nkora nk'umufam of foyer nkakora umuziki wiyubashe ufise amajambo asobanutse atahurise kandi cyane cyane naho yaba y'urukundo canke iki mugabo ni gwa rukundo rudasenya ubwo gubaka rero bitandukanye ko urana ko hariho amamo bon ni nk'ama parti ya bad girl les femmes au foyer aba féministe quoi nuko rero mugabo je nkora nk'umufam au foyer mba numva nyene ndi muri domaine yanje. Yes, nk'ikibazo ca nyuma nuwahe muririmbyi wo muri kano karere ka East Africa Esther Nish yifuza gukora nawe collab ariko atararonka ayo mahigwa? Ndifuza gukorana n'umuririmbyi yitwa Yemi Alade aranshika ku mutima nkuko abikora neza nkuko ndavyifuza. Yes, ni ku ruhande rw'umugabane wa Afrika mvuze muri East Africa. East Africa reka nuzenya nka Vinka yari ameze neza tujabuse Tanzania naho nibaza yuko wambaje mu bakobwa gusa cyangwa mu bahungu Tanzania nibaza yuko nka Konde Boy ivyo gusomba ego. Asante.